Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uyu musi tuza kubashikiriza ibijanye n'inama yatunganijwe n'ikigega Fonike hari kw'igenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2025, aho abarongoye ikigega Fonike bari baramutse bagirisha inama mu ntumbero yo kwakira indongozi nshasha z'amakomine kugira ngo babasigurire uruhara ntangere bafise mu masoko y'amakomine. Iyo nama rero ikaba yari yatumiwemwo icegera c'umugenduzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, n'umuyobozi mukuru ajejwe amasoko mu gihugu c'Uburundi, n'abari baserukiye ba buramatari, ba musitanteri, hamwe rero n'abahanuzi ba musitanteri bajejwe ubuhinga n'iterambere mu makomine. Mw'ijambo ry'ikaze, musitanteri wa komine Mugere yari yaserukiye buramatari w'intara ya Bujumbura amenyesha ko iyo ntara yifashe neza, eka mbere no mu makomine ayigize ngo haratekanye n'abenegihugu bakaba bari ku kivi c'iterambere. Aca amenyesha ko muri iyo ntara hakiri n'amazone atarahezwa kubakwa. Fashe kano kanya kugira ngo ndabaha ikaze muri no ntara yacu ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura ni intara igizwe n'amakomine 11, ikaba ifise amazone ashika ku 97, ariko kandi irafise n'imitumba igize intara ya Bujumbura, kandi irafise n'abenegihugu bagize iyo ntara yacu ya Bujumbura. Muri kano kanya ndiko ndavuga makomine yose agize intara yacu ya Bujumbura, abenegihugu baratekanye kandi turi ku kivi c'iterambere. Bwaya mazone rero nababwira, aya mazone araheruka kuronswa abayarongora, ariko ku kijanye n'inyubako nico ngomba mvuge ko mu ntara yacu ya Bujumbura birabonekana ko hari amazone atarahera kubaka. Byumvikana ko abashefu de zone duheruka kuronka hari abatararonka aho bakorera. Fashe kano kanya rero kugira ngo ndabamenyeshe muyobozi wa Fonike namwe mwese muri hano ko ikiduhanze muri no misi ari uko ubwa mbere inyubako z'abashefu de zone zoherahezwa, hanyuma abashefu b'amazone bakaronka aho bakorera, n'abajya bandi bakozi baheruka gushirwa mu mazone nabo nyene bakaronka aho bakorera. Ukijanye n'inyubako zo ku mitumba, naho nyene turafise imitumba inyubako zitarahera, ariko ho nta kibazo kinini gihari nk'inyubako z'amazone. Kubisigaye rero nta birebire novuga, nibi ndabivuze kubera mwubakwa muyoboye Fonike muri hano. Niyo mpamvu mvuze ibijanye n'inyubako z'amazone, kuko uno munsi tubonye ubutumire bw'iki gikorwa c'uno munsi, twizera ko tuza kuva hano turonse umuco kukuntu tugiye guheraheza inyubako z'amazone mu makomine agize iki gihugu cacu c'u Burundi. Nuko rero nafashe kano kanya kugira ngo ndabaha ikaze mwebwe mwese mwitavye igikorwa c'uno munsi. Mwumve ko muri mu kibanza ciza, ikibanza kiri mu ntara ya Bujumbura, intara amahoro n'umutekano bihari, kandi n'abenegihugu turi ku kivi mu bikorwa by'iterambere. Nuko rero umwanya wose muza kumara muri kino kibanza mwumve muroraniwe, mwumve ko
tubishimira cyane kandi tubahaye ikaze yimva mutima tubemerera ko ibikorwa byose mwategekanije kubera muri kino kibanza biza kuba mu mahoro n'umutekano. Nuko rero murakoze, Imana mushobora byose bampezagirire. Uwurongoye ikigega Fonike yaciye abamenyesha icatumye batunganya iyo nama. Uyu munsi tuje kuvugana n'inama igira kane. Inama ya mbere abereye aha, inama ya kabiri abereye Gitega, ya gatatu abereye Gitega, uyu munsi ni inama ya kane isuye kubera Bujumbura. Ni ikibazo kimwe dufite uyu munsi, mwaronse ubutumire kuva mu mwaka abane passé twatanguye igikorwa cyo kubaka amazone. Murazi ko twaba dufise amaprovinsi 18. Uyu munsi dufite amaprovinsi 5. Twaba dufise amakomine 119. Uyu munsi dufite amakomine 42. Twaba dufise amazone 399. Uyu munsi dufise amazone 451. Twaba dufise makorine cyangwa amakaritiye itumba. Twaba dufise ibihumbi 2,911 n'umwe cyangwa umusozi. Uyu mwaka murabira la loi organique dufise imitumba cyangwa amakaritiye 344 344. Umunsi rero nabanza kwakira aburamatari bose ni bashasha baguma kuba bari hano uyu munsi, ariko bambariye ko bagize ampeshuma bose bagiye mu rubanza. Uyu munsi twakiriye kandi le président des conseils communaux, twakiriye kandi amusanteri bashasha, même si aba comptable nubwo mukiri AI ijya AI bazoyifuta bashire ko bagira aba comptable communal, aba ingénieurs communaux. Uyu munsi dufise commune imwe usanga ifise ama commune atatu yagiye hamwe. Nagiye muri ikibazo ngo none ko naje ndi engineer ndo hazozandi. Uyu munsi twahamagaye umwe aserukira commune. Dushaka rero mudufashe mwe muje mufise le sang chaud. Avant l'année passée twatanguye amazone 18 pour essayer 18. Dusubira umwaka ubwira kabiri rero niyo mwabonye ajya amazone menshi aje umwaka umwe. Uyu munsi rero umwaka uraheze tutaraheza amazone yose. Nibyo mwashikiyemo mwebwe, kandi ejo nabonye basoma ama decision y'abashef de zone bashizeho umunsi. Mwebwe rero muje muri bashasha muri mustanteri nza kumbwira ko byakozwe na mustanteri yahoze hano. No, administration continue. Subira inyuma, wewe ni ufisi ubutegetsi umunsi antaka administrateur mushasha ufashijwe na president conseil communal. Mudufashe rero amazone ndababwiye tuzakumva muri presentation mukanya batwereke ingene bimeze uyu munsi. Ni igiki gitumye amazone atarahera muri commune yawe uyu munsi. Muri misi wamaze tubwira ikintu gikenewe rero kugira twe dushobore guheza izone uyu munsi. Tujana no kubaka n'ibikoresho azokoresha. Hanyuma gusanga hari ibikoresho bihari byo kwicarako n'ahandi yuzuye idafise ibyo bicara. Mutegure rero ntimumbaze ibibazo, nabaye umwanya ukwiye kubatumira muze muzanye ikibazo kijanye n'inyigisho kugira les services techniques zo muri Fonike avec la commission de suivi ya ministère et l'inspection générale du ministère kugira tuvaha twateguye inyishu tudushikije umushikanganje. Inama iheze uyu munsi twumvikanye ko mu ndwi zibiri dans 2 semaines on aura fini ibijanye n'amasoko. Ntanga marera ndaza kugaruka baduza mu presentation kwembe nabategura kugira nze kuza hamwe ofisi mutambaza ibibazo muje mufise des propositions pour
Icegera c'umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yaciye abamenyesha ko yagendeye mu makomine atandukanye, aho basanze utunenge dutandukanye, ngo amafaranga arashobora gusohoka, ariko ugasanga ibikorwa ntivyakozwe nk'uko vyategerezwa. Rero muri iyi minsi iheze ya Rusine twaragendeye amakomine atandukanye, anashaka kugira ngo tuvuge kekezo regularite zabonetse, benshi bumve aho bari n'abandi bumvireho ingorane ihari gusa. Bavuze yuko mushikiye mu bintu si mu ngorane, sinumva yuko ari ingorane mugabo muri bashaje, mugana nabonye n'abadubuye bari babirimwo, nababona ko benshi twakoranye muri manda iheze. Ikibazo cy'aba ma contrainte bavuze hariyo batavuze, nibaza ko hariho bamwe bamwe mu administratif babuze agatima gukunda igihugu, abantrepreneur bamwe atagatima gukunda igihugu bafise, kuko uyu mugambi w'amabihozono ni umugambi w'igihugu, ni umugambi ufasha kuzofatwa igihugu gitera imbere. Habuze intwaro ibara bariguye, nko kumva rero nk'umuntu yaronse isoko akaca afata amafaranga bamuhaye comme avance, aca yiguramo imodokari nziza agenderamo, ibikorwa byinshi bihagarara, birateye isoni. Ugasanga amafaranga abadministratif musitanteri na kontabule bagiye hamwe barasohoye amafaranga agiye atarikorwa byakozwe, nibyo vyabaye. Izo contrainte rero bavuze hari n'ibindi ndiko ndashikiriza, amafaranga yarasohotse mugabo ibikorwa bitakozwe. Ugasanga musitanteri ntiyigeze amubwira kuri terrain arabe état d'avancement des travaux, mugabo amafaranga yasohotse, amafacture yasohotse akarengana akagenda aho yatuza kugenda mubwo ibikorwa bitakozwe. Aha rero nk'uko yabivuze, nashaka ko mfasha nyene biza kugenda musitanteri ngaha umwe wese dans sa commune, ego batweretse topo des travaux, mugabo nk'uko wabivuze nta muntu asumvya kumenya topo des travaux musitanteri, kuko niwe ari responsable kugeza ubu. Ego muri bashasha mubishikiyemwo, mugabo niyo devoir mufise ubu yihuta kugira abashizo zone n'ababafasha babo baronke aho bakorera, kugira ngo abenegihugu boroherwe, abenegihugu baronke les services batazakora. Kekezo regularite rero mu makomine amwe twaciyemo, aho usanga par exemple nka muri Butaganzwa zone Rugombo par exemple, ugasanga hasigaye solde y'ibihumbi 265 n'amajana 800, les travaux ziri kuri 85%. Akona karore travaux ziri kuri 85%, mugabo hasigaye kuri amafaranga 265,000. Akona karore bega bice bigenda gute? Aho usanga muri Bubanza par exemple muri Muvyuko harabaye décaissement ya 53%, mugabo ugasanga travaux ziri kuri 48, mugasanga prestation provisoire yabaye sans réserve. Numva yuko biteye isoni, nta na hamwe ndazi ko leta twashiriye makomine atandukanye twasanze hariho ibintu bimwe bikenewe, mugasanga kuri PV handitse kuri PV de réception provisoire ni sans réserve. Numva yuko biteye isoni, umuntu agasaba amafaranga yose ibikorwa bitakozwe. Zone Bugarama par exemple, ugasanga todo de caissement, aha niko navuga zone par zone aho twaciye, ugasanga todo de caissement 90%, les travaux estimés à 40%. Byarutse ugasanga todo de caissement estimé à 91%, le taux de travaux estimé à 75%.
amafaranga yadushabaye aho usanga exactement navuze yuko usanga amatodo de caissement yabaye à 100% na concession provisoire yabaye ngabo insa sanitaire sans réserve haro karo mbona peut-être twava duhanahana ko ya zone Kirambo muri Karusi aho twasanze todo de caissement iri à 352% kada nomali dushobora kuza twabira kuraba peut-être cyo cyabitumye kugira ngo ejo ntaje mutego umwe usanga mugiye muragwamwe donc ni question de responsabilité voilà aho usanga mu makomune atandukanye amazone atandukanye exactement ntabu zone buhinge ni hehe Karusi les questions yabaye 100% mugari tukaba estimé à 96%. Umva yuko ego ivyo bice bibiri hano n'embega amafaranga dutavahe abikora byinshi rero naho nko bivuga byose sorandira twaba duhanahana ivyumviro nyine vyogenda bimwe kontra yabaye signé le 24 juin ivuga yuko amafaranga azorihwa 10 jours après la réception des travaux, muga amafaranga akaba yabaye décaissé le 27 juste après 3 jours. Ibikorwa bitarakorwa. Mumva yuko kagatima navuze yuko kakaba exactement gahari. Iyo ni zone par exemple navuze zone Chanda na Kabuye muri mu commune Makamba. Aho no vuga byinshi mumva yuko naho twagiye turaca hamwe nandi makomine tuzohaba muri siza twagendera. Yongera amenyesha ba musitanteri ko amafaranga ari ay'igihugu n'abenegihugu ngo akwiye gusohoka aja gukora icyo yategerezwa gukora. Rero ashaka sabe musitanteri nga amafaranga n'ay'igihugu n'ayabenegihugu bavuze amafaranga ari deja ku makonti muga asohoke agiye gukora icyo aza gukora simuze bwa gufrene les travaux muga amafaranga ariko mubanze muje kuribyaha murabe état d'avancement des travaux kugira amafaranga asohoke agiye mwabonye aho icyo agiye gukora buramatari wa Burunga twakiwe n'abastante ba Burunga muri Burunga bose iyo message barayironse ni message nayitanze amafaranga benshi bakoze iyi periode y'abastante n'akarugati abaseke nabo bacakubanye bajya bakora abantrepreneur bamwe bamwe ugasanga amafaranga yasohoye agaba nukuvuga yuko tuzotwiga buke ngo tuzosanga yariguyemo amafaranga yasohotse ubonye hatangwe guhanwa ibihano bitangwe kujaho abantu bahanwe ubunye Uburundi bwo misi heze bwarahindutse ejo hahise suno munsi bavuze ko abastanteri mu gihe mufite amabanga akomeye twabonye babahaye amabanga menshi muzo baza byinshi rero duherekeye amabiro zono murabe mbega zigeze amafaranga asigaye yokora iki tugasanga ejo amafaranga mwayasohoye ko bitakoze nk'uko yitokomeje kubereka mwese azobazwa ico yakoze sabe rero ndetse procedure twokoresha umutane wese uko yavuze neza avuga ati iwanje mazana kandise zitatu zaraheze zibiri zigeza mu ndwimo cyangwa mu bitanu cyane biratangura tugiye gukora iki nibaza ko ariyo yacu twokoresha kugira ngo tuve ngaha habaye la focus phase engagement mugabo nzakurikizwa urebe ko mubasane bashaka n'abatumbuye ko bayivuze mufate ya mbere mutubwira ati iwanje imeze uku tugiye gukora ubuye amafaranga sikibazo n'umuco w'amafaranga hari ikibazo n'abacu bwa mbere mu nama yari yabereye ngaha ndavuga tuvuge amafaranga arahari bambwira ati amafaranga arahari kandi n'ubu arahari sinumva rero ingene atabikora byo banaye kandi amafaranga ahari nimuje kukirebera
amatesi uno munsi bavuze ko abasitanteri mu gihe mufite amabanga akomeye bitwabaye babahaye amabanga menshi uzo bazwa byinshi rero duhere amabwirizo zono murabe mbega zigeze amafaranga asigaye yokora iki tugasanga ejo amafaranga mwasohoye ko bitakoze nk'uko yitokomeje kubereka mwese azobazwa ico yakoze sabe rero ndetse procedure twokoresha umutane wese uko yavuze neza avuga ati iwanje mazana karufise zitatu zaraheze zibiri zigeze aha mu ndwi imwe cyangwa mu zitanu cyangwa biratangura tugiye dukore iki nibaza ko ariyo yacu twokoresha kugira ngo tuve ngaha habaye rafa twagize engagement mugabo nzakubakiza uburemwe bwo mu basane bashaka n'abatunguye ko nabivuze mufate ya mbere mutubwira ati iwanje meze uku tugiye gukora ukuyi amafaranga sikibazi umuntu amafaranga haya ikibazo n'abacu bwa mbere mu nama yari yemereye ngaha ndavuze ati mbega amafaranga arahari bambwira ati amafaranga arahari kandi n'ubu arahari sinumva rero ingene atabikobwe banaye kandi amafaranga ahari nimuje kukibere akoze mwaheza Nifasha Felix akaba ari umugenduzi mu bugenduzi bukuru bw'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano intwaro rusangi akaba yabamenyesheje ko yaciye mu karere k'intara yagutse ya Gitega ngo ibikorwa by'amazone biriko birabandanya bikorwa kuri nka jewe turiko turavugana axe naciyemo cyangwa kare naciyemo n'akagitega yagutse aho nongeye ko Musongati na Mpinga Kayove nongera ko na Ruhororo muri Ngozi na Muhanga muri Kayanza byo kuri ibikorwa by'amazone biriko birabandanya kuko aho jewe naciye nko ku mazone 77 yategerezwa kubakwa amazone 60 yose yaraheze arakigwa amazone 17 nayo amwe ari ku bice 90 birenga kwijana ayandi aracari munsi ku bice 65 birenga kwijana zone imwe gusa yitwa Murago yo muri Mwaro niyo mfise iri ku bice 40 kwijana ariko nayo twarasabye ko twoyaka uwo mu entrepreneur twayihaye kugira ngo tuyihe abashobora kuyikora rero mu ijambo rimwe ndavuga ko biriko birabandanya nizera ko n'intumbero dutanze uyu munsi zo kugira ngo dushira ingufu hamwe na ba musanteri bashasha bizoza birangiza ico gikorwa mu ndwi zitarenga zibiri mwese mwariko muradukurikira naho ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha ukenyerezi gumehe barundi twese umutima turwanya akarenganyo n'uburyarya bidutesha kuba Burundi twibuna basi amajambere batona